FAMA Burundi navuga yuko ntidusanzwe kandi ntabwo tunavyorosha uretse yuko turiko turagerageza gufasha abarundi kugurira ibintu kuri internet tubazaniye NYAXO ashobore kubatwenza tubazaniye KANYOMBYA muri Intwengo Festival azoba ari kumwe na Gasore n'abandi bartiste navuga yuko FAMA Burundi mitege ibintu byinshi bidasanzwe sukugura gusa ahubwo tugiye kuba hano umunezero. FAMA Burundi zo bitandukaniye hehe na Alibaba ntabwiha access iri facile yo kuba bogurira ibintu abarundi cyane cyane abari ngaha mu Burundi ntabwo bafite access iri facile yo kugurira ibintu kuri Alibaba ngo bibashikire kandi usanga ama mode payment bagzija kuri Alibaba atorohereza abarundi rero mu gihe abarundi babuze iyo accessibility yo kuba bakoresha Alibaba na Amazon n'izindi reka bafatirane FAMA Burundi kuko ama service dutanga ni meza kandi arizewe nkuko izindi platforms zikomakomeye kwisi zibikora. Coucou, salut encore la famille, en espérant que vous allez bien. On a mazé kumenyera cyane kiyo mu mezi neza nanje mba mezi neza. Uri nice sky kuri micro, ima kamera to turi kumwe na Jamtal Mission yose atuma turonka amasana mari on point, amasana mu meza agiye atandukanye. So guys, tutaraja kure ndagutumiye gukora subscribe kuri channel yacu ya Umugwizatunga TV kugira ngo bandanye bibonera ibiganiro biri on point, ibiganiro biri on time bigiye bitandukanye. So guys, Shakwibaza ngo no munsi ngo ndi kumwe nande ngo no munsi bimeze gute guys no munsi twazanye FAMA Burundi muri Umugwizatunga TV twakira FAMA Burundi muri Umugwizatunga TV twakira na CEO wa FAMA Burundi muri Umugwizatunga TV. Hello nizire ko meze neza abakunzi mwese aba Umugwizatunga TV haba bari mu Burundi n'abatari mu Burundi abantu bose bumva ikirundi muri make bakurikirana Umugwizatunga TV aho bari hose ndabaramukije nongera nshimira Umugwizatunga TV kuno mwanya yaduhaye kuba turi imbere ya kamera yabo no kuba duse mark ya Umugwizatunga TV. Yeah ni FAMA Burundi mvuze FAMA Burundi ku muntu atacumva canke kuri jewe numviki. Bwa mbere na mbere FAMA Burundi ngerageje kuvuga mu majambo make nuko igizwe n'amajambo abiri atandukanye FAMA na Burundi. FAMA naryo rikaba rigabuye kubiri. FAMA riri mu Congereza risigura fast market no kuvuga ni isoko riri rapide ni marché rapide. Hama Burundi ni igihugu cy'u Burundi. Impamvu ari FAMA Burundi no kuvuga fast market no kuvuga ni ibintu binyaruka nuko ibintu byacu byose binyaruka biri rapide. Hama Burundi nuko akakanya muri FAMA Burundi turiko dukorera mu Burundi bisigura yuko vizo yacu niyo gukorera no mu bindi bihugu bitandukanye. Ejo bukera muzokumva FAMA Kenya, FAMA Tanzania, FAMA Dubai n'izindi nyinshi zitandukanye. So FAMA Burundi rero novuga yuko ni isoko ni urubuga rushasha ruri ku buhinga bwa internet aho ruha akaryo abantu umuntu wese ahari haba mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu kuba yoshobora kugura ikintu nimba dufate umuntu avuga ati ndakeneye kugura impuzu ndakeneye kugura ikirato ndakeneye kugura telefone ikintu cyose kigugwa FAMA Burundi iha akaryo umuntu wese kuba yoshobora kuja ku rubuga rwacu rwa westatu famaburundi.com akaraba ibintu byose bihari agashobora kugura ikintu tukamukorera livrezo muhira. Muri make navuga yuko FAMA Burundi ni soko rero ni soko nshasha kujya hari amasoko ari physique ino ni soko iri virtuel ihakaje barundi kudasubira kandi gutakaza umwanya baja gutembera mu masoko ushobora kuba uri muhira ushobora ku kazi ukavuga ati ndakeneye kugura ihereni ndakeneye kugura agapira ibintu nk'ivyo ugacuja kuri site ya FAMA Burundi ukaraba ikintu ushaka ukakigura maze FAMA Burundi kakakuzanira muhira aho wibereye ku muhano. Bega kugira ngo umuntu abashe gukorana namwe cyangwa abashe kubatora yo cyahe bigenda gute? Icambere nambere FAMA Burundi ikorana n'abantu navuga yuko bashika kuri babiri bakuru. Abambere ni bajya twitangona aba utilisateur. Impamvu ndabita bakuru aba utilisateur ni bajya les clients. Ni bajya abantu bashaka kuza baragurira ibintu byacu ku ma platform yacu. Bivuze yuko nibo bantu bakuru nibo ba acteur principal no kuvuga abo ba utilisateur umuntu wese umurundi wese cyangwa uri hanze y'igihugu arashobora kuja muri Google akandika FAMA Burundi yanditse FAMA Burundi akaja kuri site akabona ama produit atandukanye mu gihe ugi create account
yawe bisigura wamaze gutangura gukorana na FAMA Burundi kubera ko wamaze kuba umutilisateur wa FAMA. Hama umundi wa kabiri dukorana no bati les acteurs ni umudandaza. Nukuvuga ubu turakorana n'abadandaza bafise amashop cyo kwitani n'amasoko ari physique arimwe ibintu. Nuvuga shobati okay je ndafise isoko mu Kamenge, ndafise isoko muri ville harimwe ibintu ariko nifuza kandi abandi bakiriya bavuye handi hantu. Abo badandaza twaciye tubita aba super utilisateur. Abo ari mu Congereza super user. Abo ba super user dushiraho contract yo gukorana yuko ibidandazwa byabo bija ku mbuga zacu. Hama info ibintu biguzwe kivuye muri shop yiwe tukagishira umukiriya. Nukuvuga uwo nkumu super utilisateur kugira ashobora gukorana na FAMA Burundi icambe namba ashobora kuja kuri biho ya FAMA akavuga ati je ndi umu super user nkeneye ndadandaza hanaha ndafise NIF ndafise ibintu byose binyemerera kudandaza mu Burundi nkeneye gukorana na FAMA. Biro yacu iri mu Ngagara muri nef kwibarabara gicenda. Canke akaja ku kindi kibanza cacu kiri mu Kamenge mu isoko linye ya kabiri E06 agasangaho umuntu ahari akamubwira ati nkeneye gukorana na FAMA Burundi arashobora gusha gute amufasha akamwereka aho yoca kugira ngo akorane na FAMA Burundi. La même chose n'aba utilisateur bakeneye yuko baza baragura ibintu sikuvuga yuko FAMA Burundi iguha gusa access yo kugurira ibintu ku rubuga rwacu nuko FAMA Burundi iraguha n'akaryo kuko kwishikira ku kibanza ushaka kuvuga ati jewe kumbure nabonye kino kintu reka ndakireserve mugabo ndaza guca ku kibanza kucirabira ndabe ko byukuri kinkwiye ndabe kari caki ibintu nk'ivyo onye amaze kuvuga ati namaze kukireserva aciye ku kibanza kiba kiriko aragenda ashaka kujya nawe nyene mu Kamenge cyangwa akaja mu Ngagara muri Neve. Ariko ico nobwira abayitilisateur bose bifuza nko kugurira ibintu kuri FAMA Burundi nuko ikintu kiguze ntugire ubwoba. Navuga ati nashira amazinda kubera ko waguze ikintu cyato kikuzanira ofise garanti ikwiye yuko ubwirizwa kuronka ikintu cyawe kandi kimeze neza no mu gihe udashimye FAMA Burundi irakuguriza ikakuzanira ikindi kintu ciwawe warukeneye. Nibaza yuko nk'abayitilisateur bo dukurikirana cyane ku mbuga zacu nka Facebook turafise page ya Facebook twa FAMA turafise Instagram twa FAMA Burundi turafise Twitter twa FAMA Burundi nukuvuga aho hose apare gushobora kuja muri site ukaraba ibidandazwa dufise urashobora kuguma ubona ama information ama update y'ibintu byose byo kuri FAMA Burundi biciye ku ama platform yacu. Ego so none ndashaka kubaza nko ku ruhande rw'umudandaza umudandaza yifuza gukorana namwe mu musabiki kugira ngo mubashe gukorana. Nukuvuga umudandaza yifuza gukorana na FAMA Burundi ubu tugitangura navuga yuko turi migerageza no kugira gute no kugerageza kwereka abarundi ibintu bishasha kuko mu Burundi ibintu vya commerce en ligne ntabwo biragwira cyane gose kandi ntabwo birashinga imizi. Iyo hanze dufate nk'akarorero mu Bushinwa muri Amerika n'ahandi usanga ama platform adandaza en ligne umudandaza aragenda akagura ikibanza kujya uja mu isoko ugakota ikibanza ukavuga ati kino kibanza ndagikoteje amafaranga yanzoza ndariha nico kimwe no ku ma platform online ibibanza urabikota mugaba ubu FAMA Burundi umudandaza wese afise ibimwemerera no kuvuga impapuro n'impusha zimuha uburenganzira bwo kudandaza ku butaka bw'u Burundi akorana na FAMA Burundi atakindi kinasabwe ata amafaranga asabwe byose bigakogwa ku buntu. Kandi ikindi naco bomenya abadandaza baca biyumvira ngo mbega nk'ubu dukoranye na FAMA Burundi ngo sinzobahereza ama produit yanje hamba bagaca barenza ko ngibiciro ugasanga ngo nababwiye 30,000 nabo bagira 35 ekanamba FAMA Burundi ibiciro bija kuri site nibiba byavuye muri shop ku mudandaza ni wabitanga bivuze yuko nta nijana na rimwe rijako ibiciro byose bitangwa n'umudandazwa bikaja kuri site kugira bitanze bivuze yuko ntabwo FAMA Burundi izoza kongera ko ayandi mafaranga nta nandi mafaranga izogenda kumuca akandi kabijya rero kubera ko muri FAMA Burundi dusanzwe tugira gute dushiraka amafoto ameze neza ari kuri taye kandi asa neza umudandaza ntabwo turirwa turamugora ngo fotora amafoto ngo rondera ngo mu cameraman ngo cyangwa ngo rondera ngo telefone ngufotore twebwe muri FAMA Burundi sanzwe dufise team ijeje ibintu vya visuel yo nyene irishikira ku kibanza igafata amafoto ameze neza ikabitunganya tukaronka amafoto ari kuri mezire kandi afise karite nziza so nobwa abadandaza rero
ku mudandaza ataba ariko arakora na FAMA Burundi iki gihe yoba ariko arahomba kuko ubu tuvugana haciye ukwezi tugize lancement officiel kandi abo tumaze gukorana barashima kuko barabona yuko urudandazwa rwabo ruriko ruraduga urabona yuko FAMA Burundi hari ikintu iri kirazana kandi ku byo tubona biguma biryoha kandi biguma bisa neza twizera yuko mu myaka iri imbere FAMA Burundi izoba yamaze gushika kure cyane gose ku buryo abadandaza bo batanguranye gukorana ubukobara kajyo keza kuko turiko tubikora ku buntu. Objectif nyamukuru ya FAMA Burundi ni yahe? Objectif FAMA Burundi dufite objectif zibiri. Yambere ni guteza imbere igisata cha internet mu gisagara cha Bujumbura, mu gisagara cha Gitega, mu gisagara c'Ingozi, eka mu Burundi bwose. Muri make tuga turifuza guteza imbere igisata c'ubuhinga bwa none kubera ko mu Burundi ugiye kuraba twaragize cyo kwita enquête turi abantu bakoresha internet dusanga baracari bake aho wanashima usanga benshi bakoresha zabuke twita ngo ni Facebook WhatsApp ugasanga abantu benshi ntabwo bashoboye kumenya mbega twokora manipulation gute yibi nibi nabiri niyo mpamvu nkunda gutanga nk'akararo nk'ibintu bikunda kuba bya green card usanga kenshi abantu batonda ku mabiho bakabibakorera all ni fonctionnalité n'umuntu asanzwe ushobora kwikorera of course. Rero mu Burundi dushaka guteza imbere ico gisata cyo kuri internet ku buryo umunyagihugu wese amenya agatahura akamaro ka internet. FAMA Burundi dufise projet nyinshi cyane gose iyi dutanguye no bwati ni intango dushatse guhera ku cambere no bwati kiri gitoyi cyane muri byinshi twifuza gukora mugabo tuzongera dutegura n'ama campagne canke ama seminaire twigisha abantu uko internet ikora twigisha abantu uko bashobora gukoresha imbuga zitandukanye muri make objectif ya mbere nuko abarundi bose bagira gute botahura akamaro ka internet kuko bituma tuja miterambere y'igihugu mu mwaka wa 2020 aho corona yari yabaye nyinshi cyane gose ama entreprise ya e-commerce muri Europe yaradandaje amafaranga menshi cyane gose kandi iyo aza ko batahari byari kugorana ko abantu bari biyugaranye bari gufungura simvuze ngo mu Burundi hazogaruka coronavirus ariko nubwo itogaruka abantu birakeneye yuko tugira gute tubika umwanya tukawusaving of course bivuze turakeneye yuko turonka izi mwaye zo kushobora twosuma ibintu tutarinze kuva muhira nimba no munsi ndi muri Burundi TV avuga ati ndateramye ndiko ndakora ibintu ndakeneye gucangura akantu nereka imbere nko muri table muri Burundi ndakagure ntarinze kuva muhira mbandanye nedita video mbandanye nakira abakora ibiganiro ariko n'ikintu namaze kugituma kuri internet. Iyo ni objectif ya mbere. Objectif ya kabiri ikivugo cyacu ni reka tubizane ku muhana nukuvuga ibyo tuzana ku muhana si bidandazwa gusa ahubwo n'ubuhinga ubu buhinga turiko turazana bwari bumenyerewe cyane muri Europe canke muri Afrika handi mu bigo byateye imbere ariko dushaka kubizana no ngaha mu Burundi babone ibi birakogwa hamwe n'umunyamahanga azoza atazovuga ati Burundi ntiburatera imbere avuga ati ninakenera ikintu nzogisanga aha. Rero ama projet ni menshi cyane gose dufite byinshi twifuza gushikako mugabo biri cyane cyane mu guteza imbere ubuhinga bwa none ngaha mu Burundi. Wavuze yuko muri FAMA Burundi muza muri deliveringa impunzu ibirato n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biga kuba keneye kugira stock ku bintu bijanye no gufungura stock ibintu bijanye n'ivyo kurya navyo ne bizoba birimwo canke ntiharagera. Ego cyane novuga yuko FAMA Burundi ntiyicaye kandi ibandanya ikura buri munsi ivyo twatanguranye ubu sivyo tugezeko tuyihaye ingingo yuko buri kwezi tuzoza turagira updates no mpamvu uku kwezi guheze uyu munsi tuvugana turiko turakora ikiganiro hari ama update azakuza zakujako abantu bazobibona ibyo tuzona bamenyesha ati twagize ama update aya tubahe akandi kajyo ko kugura ibintu bitandukanye ubu tuvugana twaramaze kubazana n'ama drink abantu bakeneye kwivuna kanyota tukabaha ako kajyo ko kuba wogura ikintu cyo kunwa tukayigusanza aho wibereye akanyota ukakivuna ibintu byo kugira ama stock yo gufungura byose FAMA Burundi iguma ivyongeramo tuzogera mu mpera y'umwaka tutakiri mu byo gufungura gusa ahubwo twaramaze kuja ku bintu byose muri rusange aho atakintu na kimwe utazosangaho kuri FAMA Burundi. Navuga icyo no bizeza nuko mugume mudukurikirana ku mbuga zacu mudukurikirane hose muze muraraba no kuri site yacu hariho meni yitwa
trending hamwe na new updates urabona bishasha biriko biraza hamwe n'ibiriko biratembera cyane gose rero ko bantu bifuza ama stock ko bantu bifuza n'ayandi makategori nibaza yuko babe hafi tuguma tubashirira ko ibintu byinshi bishasha noterangira ko ndanabamenyesha yuko uyu munsi tuvugana twamaze kubashira ku yindi kategori yo kuba bashobora gutuma ibindi bintu hanze bikabasanga ino mu Burundi bitari biri ngaha kuko muri FAMA Burundi bwa mbere wagura ikintu kiri ngaha nyine mu Burundi kagusanga ku muhana ubu rero twashizemo igisata cyuko umuntu ashobora gutuma ikintu mu Bushinwa Belgique Turkey Thailand Inde South Africa ahantu hose kwisi ukagituma wibereye ha mu Burundi maze kikaza mu mwanya muto kikagusanga ku muhana rero vuga yuko tuguma tugerageza kuraba mbega nibiki abantu bakeneye nibiki abantu bifuza kugira ngo dushobore kubashiriraho ivyo abantu bakeneye ego par exemple nk'ubu je nashaka mfise umugenzi ego urasiko mu gihe giheze hari abagenzi bajabutse benshi surtout abarundi bajabutse kaja Serbie canke bakaja Belgique bagiye batandukanye ariko niba bifuza guturungikira utuntu tugiye dutandukanye n'est-ce pas baturungikira utuntu tugiye dutandukanye mbega bashaka kuturungikira vyogenda gute twakora gute kugira bice muri FAMA Burundi bidushikira no kuvuga ubu tuvugana ku bantu abifuza kurungika ibintu tumaze gutangura gukorera mu bihugu bishika kuri bitatu turakorera mu Bushinwa aho dusanga dufiseyo umu agent wacu aduserukira ni kuvuga umuntu aba ari mu Bushinwa akeneye kuzoturungikira ikintu gishike biciye muri FAMA Burundi ataca ku mu agent wacu ari mu Bushinwa tukaba dufise n'undi mu agent muri France aho hose umuntu aba ari muri France acagira gute acaca ku aja wacu hama aka birungika nico kimwe ni vice versa n'umuntu abakeneye ibintu biva mu Burundi bija hari kuko benshi turakunze kubibona abagira amakomande y'ibirato y'impuzu aravuga ngo hariya birazimvye reka tubigurire mu Burundi baca bagira amakomande ino kuri FAMA Burundi abo bose baca babitora ku aja wacu abari mico gihugu ahandi dufise umu aja ni muri Germany nukuvuga ivyo bihugu kandi bitatinze twamaze gutangura gukorana haba abarunyika ama produit n'abayakira kandi twizera yuko uko imisi zogenderagenda niko tuzogenda twongerako gushika tumaze gushika mu bindi bihugu byinshi byo kwisi yose tugashobora gutunganiza abakiriya ico bifuza murakoze cyane twinjira muri FAMA Burundi rikira dutegura igiteramo cy'agakura igiteramo tuzosangamwo NYAXO Burundi NYAXO mu Rwanda igiteramo tuzosangamwo Kanyombya igiteramo tuzosangamwo na gasore wino iwacu Burundi mbe biteguye gute bimeze gute ivyo giteramo novuga FAMA Burundi ni ikintu kinini ya cane gose ntabwo twicaye kandi turi ku kivi nukuvuga FAMA Burundi muri ya ntumbero yo guteza imbere no gushigikira impano zitandukanye ndetse no kugerageza gushika aho abanyagihugu bifuza niyo mpamvu twahisemo kubategurira igiteramo novuga ati ni cagakura aho tuzokora ito no kwita ni tournée tuzokora tour y'Ingozi n'Igitega hamwe ni Bujumbura Igitega itariki 28 z'ukwezi kw'indwi hamwe n'Ingozi itariki 29 ni Bujumbura itariki 30 tukaba twashatse gukorera mu gisata ca comedy mugabo bitavuze ngazo bari comedy gusa ahubwo hazoba harimwe n'umuziki turamaze kuronka abaririmbyi tuzokorana nka Karo Wiz Design n'umu artist amaze gukonfirma yuko tuzokorana hari n'abandi bazozo baduherekeje mw'ivyo biteramo kugira ngo dushobore kunezereza abantu haba kubaha umuziki haba no kubatwenza kugira ngo bashobore kongereza imisi yo kubaho ndavuga gute rero ibiteramo vya comedy uko biteguye Ingozi tuzokorera muri Belvedere Belvedere ni kibanza ciza kimenyere gukoreramwe ibiteramo abantu benshi barahazi kandi ndazi neza ko abanyengozi baryoherwa kandi banahakunda Igitega tuzokora muri NYAXO bar NYAXO ni kibanza ciza kuri VIP kandi abanyagitega ndazi baragikunda Ibujumbura tuzokorera mu kinama kuri Niweva niho tuzokorera izo evenement zacu so nogira ko ntumira abantu baza ari benshi dushobore kugira gute dushobore kuryoherwa dutwenge dutamba umuziki donc tugerageze kuguma tuja muri vibes y'ubuzima rero FAMA Burundi ntiyicaye suvuga ngo igiye gutegura ico giteramo cyonyine ahubwo nibindi biri imbere nogira ko menyesha kandi yuko ubu tuvugana umuntu aguze ikintu kuri FAMA Burundi atatera aronka itike yo kwinjira mu biteramo byose byose kimwe ukigura gusa produit kuri FAMA Burundi
bakuzanira produit yawe aho kumuhana ugafite ronka na tike yo kuja Ingozi Igitega hamwe ni Bujumbura navuga yuko ku bantu basanzwe bagurira kuri FAMA nakaryo keza kandi ni navuga ati numwanya mwiza kuko ntazo bari biteramo gusa nuko tuzoronka nakanya kuzoraba Kanyombya umuntu twakuze turaba amafilme yiwe NYAXO ni generation shasha kandi rikirakora Gasore numujene kandi atanga gukora kuva kira nubagikora kibandanya navuga yuko ku bantu bifuza kuryoherwa gutwenga barahawe ikazi bimvye biteramo izoba biryoshe hazoba hari vibes nziza cyane gose bimeze neza na FAMA Burundi na promotion nyinshi cyane gose haba ku bidanazwa byo kuri site ndetse n'indani mu mashow so ndabatumiriye abantu bose kwitabira ibiteramo vyacu bizoba kwa magenekezo imwe 28 Igitega muri Lenox hamwe na 29 Ingozi muri Belvedere hamwe ni Bujumbura itariki 30 kuri Niweva navuga yuko FAMA Burundi ihari kugira ngo itanga umunezero kandi yongere gire gute yorohereza bene gihugu mu byo basanzwe babamwe mu buzima busanzwe yego ya umuntu ashobora kwibaza ati n'abakomediye benshi dufise mu Burundi babikora neza kandi dukunda bagiye batandukanye ndashaka gutaginga Mutima ndashaka gutaginga Yasoni ndashaka gutaginga n'abandi bakomediye benshi bari mu Burundi babikora neza kandi bagiye batandukanye kubera iki NYAXO kubera iki Kanyombya icyambere na mbere murumva yuko hariho Gasore na NYAXO na Kanyombya kandi abo bakomediye bose uvuze haba Mutima rokomediye azuza kudushigikira bose twaravuganye haba nabandi ba Mika ba Raoul nabandi bose twaravuganye sivuga ko badashoboye barashoboye kandi cyane gose gusa nashatse kugira gute gushigikira pamburundi ndishigikire Gasore nawe muri career yiwe kuko ino evenement twahise Intwengo Festival nukuvuga ni festival izokwama iba buri gihe haba uno mwaka no mu mwaka uza ibihe byose rero navuga yuko gutora Gasore twashatse kumushigikira ko ari asanzwe na brand ambassador ya FAMA Burundi tumushigikire muri career yiwe ya comedy ashobora kugira ahava na hashika kuko tubiravye mu Burundi hariho nka King Sama comedy mu Rwanda hariho za Seka n'izindi rero navuga ati ni kara kajyo keza kuri Gasore kumwakompanya na NYAXO na Kanyombya navyo ni etide twakoze tugiye kuraba NYAXO ni umukomedie ari muri generation shasha mu Rwanda ariko akora cyane akora cyane wanashima ataraza mu Burundi rero kabaye akajya kuvuga ati umuntu ataraza mu Burundi cyo bari ikintu ciza kumuzana kugira ngo ashobore kugira gute kunezereza abakunzi be basanzwe bamukunda mu Burundi ego gusa nubwo yaje mu kazi ariko zoba tuje muri festival niyo mpamvu bati ino festival azoba arakajyo keza haba kuri Gasore ndetse na NYAXO na Kanyombya Kanyombya n'umusaza abantu benshi bakunda mu ntara za ruguru za Gitega bamubone abatwenze babone uwo bahobona kera kina amafilme bamubona amasomo yani so novuga yuko mu kubati warasabwa ngo abandi ntibashoboye ahubwo bose nabandi bazuza kudushigikira ntitwabirengagije ariko kamem ko vyogenda kose no mwishuri hama hariho batatu ba mbere canke babiri ba mbere hama hariho shwa uko vyogenda kose rero ntabwo twari gutora bose ngo tubamare twaragerageje turatereka uno mwaka dukorane naba nimba dukorane na NYAXO na Kanyombya mu mwaka uza dushobora gukorana n'abandi dushobora na Rickmond dushobora gukorana n'abandi batandukanye navuga yuko ni ibintu bigiye kubandanya kandi bizoza bihakajya abantu benshi atari bake kugira ngo bashobore kwiteza imbere muri career zabo Mfite amatsiko yo kumenya ide yavuye he yo kwiyumvira kuri Kanyombya kuko at this time mu Rwanda novuga ko bariko bavuga cyane Papa Sava Ndimbati nanje bakomediye benshi bagiye batandukanye ko natwika muri no miss novuga ati ko Kanyombya banavuga yuko atari karakora cyane pour le moment nkuko abo bandi meje gutaginga bariko barakora ide yavuye he yo kwiyumvira Kanyombya kuko benshi bari baranamwibagiye ari kintu nkunda cyane gose mu buzima ico kintu naco murakunda kucumba mu miziki ngo na ma old school iyo tugeze ku miziki ya ma old school umwe wese yibonamwo yibuka ibihe bya kahise byiwe yibuka ibihe yacamwo ukuntu donc ya vibing rero ni muri ako karyo nanje naravye kahise kandi ndabana kahise k'abarundi ndabana kahise ka kariya yiwe kandi ari kintu bavuga ati burya
umuntu wese arakora kandi akagira hageza ariko warakoze neza amateka yawe ntibagirana Mwese kwa idea ya Kanyombya yavuye iwawe urumva ni ca kintu mvuga ati ni old school twashatse kugarukana na babandi bya kera bigaruke baba papa bamubonye bamukunze nabo basubire kandi bamubone novuga nico cyatumye voilà nico cyatumye twiyumvira kuri Kanyombya ni komedi nyinshi Kanyombya agera kina mu Rwanda zitandukanye ariko n'uduslang twiwe abantu bagiye barafata mu mutwe dutandukanye niyo kai kantu Kanyombya yavuze gushika kuri no saha uvuze wiyumviriye Kanyombya uvuga ati aka kantu kabisa zova ndakibagiye kuri Kanyombya ikintu nkunda cyonyene ndamwibukira igihe cyose nibuka amenyo yiwe atwenze cyamo nakatamenya afise niyo mpamvu wajaze kumuzana gasore ivyo byonyene biratuma ndabona mwindi image nakujya kwa Kabirame yavumye kwera isura yiwe nawe gusa amenyo yiwe ndayibutse kuko nkunda kwibaza mbega bigenda gute arajya ikigori arajya akanyama ivyo byonyene birantwenza ndakakanukiye ko ndavuga ngo nubwo ntaramira amenyo ndacyakura voilà aracakura kandi nibazoka azogira mu Burundi yamaze gukura yeah kwanza mbanze nshime cyane kukuntu mwiyumviriye gutumira abanyarwanda kukuntu si tumwimvire gutumira na Kanyombya umuntu tutari bwabone mu Burundi by the way novuga ati ni cyumviro cyiza ntawe reka kugikeza cyangwa kugushimira kuri ico kintu we uri kuraraba FAMA Burundi nico giteramo ubona ico giteramo kizoshikana hehe company ya FAMA Burundi icambere novuga Lesite na manda ifise mu ntoki mu byo nkora byose je Lesite ndayigendana ubu tuvugana n'ibiteramo bitaraba namaze kubona umwimbu wa festival twateguye kubera ko twebwe FAMA ico twifuza ni visibility nuvuga turifuza yuko abarundi bamenya FAMA Burundi bamenya ico FAMA Burundi ikora bamenya uko FAMA Burundi itunganijwe uko ikora kuba dutanguye kugira gute kwamamaza gusa ivyo tugiye gukora umurundi ahari wese aramenya FAMA Burundi ni yazanye bajya abantu FAMA Burundi yateguye bino bintu iyo novuga yuko ni Lesite kuri twebwe rero novuga yuko ubu tuvugana haraho tumaze no kuva naho twifuza gushika rero ivyo biteramo nibaza yuko bizotwungura ikintu kinini cyane gose haba kuba utilisateur haba kuba kriya bacu ndazi neza yuko nubwo batotaha baguze ibintu ariko bazotaha bazi ome FAMA Burundi ariyo ntumbero nyamukuru dufise no mwaka w'2023 rero novuga yuko nakunguko kadasanzwe kuri twebwe kuko FAMA Burundi nizera yuko abatari bake bazomenya ukikorano gitunganijwe banamenye n'intumbero nyamukuru ya FAMA Burundi yego ufite objectif nyamukuru no kumenyekanisha FAMA Burundi ibikorwa byayo kubera iki watubwiye yuko ibiteramo bizobera Ingozi kuri Belvedere ibindi bikabera Igitega kuri Lennox Bar ikindi kizobera Bujumbura kuri Nueva Bar ubu tuvugana muri uno mwanya hari ibiteramo biteguwe vya Festival de l'Independance ya Bantu Boy yateguye kuri ayo ma place nyene ko kibahisemo gukoresha ayo ma place nyene so ikintu novuga coco ndibuka nk'usangwa arongoye mbanza arongoye Belvedere niwe yanterefone arambwira ati mbega waruzi ko na Bantu Boy izokorera nga novuga ati ni ibintu byabaye cyangwa inspiration yavuye hajya ni ibintu byabaye surprise kuko twebwe ikibanza nka Belvedere twagifashe avameme yuko Bantu Boy igenda kugifata nukuvuga twebwe twagiye Ingozi araciye de semaine twaramaze kuvugana kera na mbanza asanzwe arongoye Belvedere nawe yagiye kudutelefona ambwira ati waruzi ko na Bantu Boy izokorera nga haciye iminsi ndamona mwari muzi ko na Bantu Boy izokorera muri Lennox novuga ati ni ibintu byabaye byahuriranye kandi novuga ati ni bibanza byiza haba Belvedere ni kibanza cizi Ingozi Lennox ni kibanza cizi Gitega Nueva ni kibanza cizi Bujumbura novuga ati inspiration je bibanza nk'Igitega nayikuye kuri show ya Kenisol yahabereye novuga ati niyo yatumye nyamukuru no jayo kuko mu ntunganyo z'ibiteramo nagize collaboration n'asanze yateguye ibiteramo bya Kenisol ariwe Simplice kuko dusanga tutanani ma project tuzokorana yo y'ibiteramo nyene nga mu Burundi Ingozi narishikiyeyo ndirabira ndaja mu mapasa atandukanye ndagira shwa ndavuga ati aha hantu twahakorera kandi vyogenda neza la même chose kuri Nueva nuko twadufitanye yindi partnership y'ibintu twashaka gukorana
ko navuze ko FAMA Burundi yazanye ibinyobwa twari dusanzwe ta partenariat na Niweva duca tugira ko dupanga niyo gahunda yuko tugira gute dukorana tukahakorera kino kibanza muri bwa buryo na kakanya ko promotinga ibikorwa byose dusanzwe dufitaniye. Reka ndagushimire cyane. Nshimire cyane FAMA Burundi. Ndagushimire cyane na wewe. Tunabashimira cyane kuri ivyo bikorwa n'ivyo birori byo kuturyohereza kameme. Nike kintu wabwira abarundi, nike kintu uteguriye abarundi kidasanzwe muri FAMA Burundi. Duheraheza n'ikiganiro cyacu. Ikintu nobwira abarundi bose muri rusange cyangwa n'abanyarwanda nuko bakwiye kuzirikana aho isigeze uyu munsi siko byari bimeze mu gihe giheze. Kandi naho isigeze uyu munsi siko bizaba bimeze mu gihe kiza. Bivuze yuko dukwiye kuza turajana n'umwanya. Abantu benshi bakunda kuvuga ati umwanya n'amafaranga, ariko umwanya nubwo tuba amafaranga ariko duca amafaranga mu mwanya. Ushobora gutakaza umwanya ugasanga utakaje wa mwanya wo kuzoca amafaranga. Niyo nshaka kubwira abarundi bose kuri FAMA Burundi bayitegeko ibintu navuga yuko biza bibafasha mu korosha ubuzima no guteza imbere ibikorwa byabo muri rusange. Kuko navuze yuko ubu dutanguranye na projet imwe, ariko ubu tuvugana dufite projet zine za FAMA zanditse kandi ziteguye. Zimaze kuba ziri mu gaseke, icyo turindiriye no kuza turafundurura tubahereza kimwe kimwe. Ubu munsi kuri micro dushobora kutavuga byose ati dufise projet ni ariko ntabwo tuzokwigira tuvuga ngo twabatebeje, tuzokwama tubazanira ibintu bishasha kandi bibafasha. Uyu munsi reka ndabahimirize kumenyera kugurira ibintu byacu kuri FAMA Burundi, kubera ko birorosha ubuzima kandi ni ibintu biri sekirizo. Ubu tuvugana dusanzwe dukorana n'igisata cyo kuriha cyari mikaje. Uriko uravuga uko turuka FAMA Burundi hari n'ayandi ma site yarasanzwe akora nkuko ndavuga Alibaba. FAMA Burundi zo bitandukaniye hehe na Alibaba? Icambere nambere Alibaba nuko isanzwe yegukira mu Bushinwa. CEO wayo Jack Ma ari mu Bushinwa niho iri baze, mugabo bakarunga ibintu ku isi yose ahantu henshi hatandukanye. Uravye neza kuri Alibaba ntabwiha access iri facile yo kuba bogurira ibintu abarundi cyane cyane abari ngaha mu Burundi. Ntabwo bafite access iri facile yo kugurira ibintu kuri Alibaba ngo bibashikire. Kandi usanga amamodo pema bagzija kuri Alibaba atorohereza abarundi. Rero FAMA Burundi nayo nkuko Alibaba yatanguriye mu Bushinwa na FAMA Burundi itanguriye mu Burundi. Nukuvuga ihakajya abarundi koko baboriha nazamuye ziborohereza kandi no kuronka amaproduit yabo ahantu abegereye. Ko navuze yuko ibintu byose ubu biri kuri site biri ngaha mu Burundi. Bivuze yuko hakuzotuma ikintu kuri Alibaba kiri hanze no gutuma ikintu kiri ngaha mu Burundi umva avantage nuko kigura ngaha mu Burundi. Rero navuga ati Alibaba ni company ikomeye cyane gose mu vya e-commerce, ariko na FAMA Burundi niyija turi mu ntanga ariko niyo tuja. Rero mu gihe abarundi babuze iyo accessibility yo kuba bakoresha Alibaba na Amazon n'izindi, reka bafatirane FAMA Burundi kuko ama service dutanga ni meza kandi arizewe nkuko izindi platform zikomakomeye ku isi zibikora. So rero ndabaye ikizere cyane gose bakoresha FAMA Burundi, ndizera neza yuko batazokwigera bidoga. Reka ndagushimire cyane Fahad. Merci beaucoup, nshimira. Ndagushimire gukanya kanyu mwaduhaye kandi nizeye yuko n'ikindi gihe nitwabatumira muzotwitaba. Nani ndabashimiye cyane gose, nice, nshimira na Umugwizatunga TV kuba mwaduhaye kano kanya. Navuga ati ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe. Muterereye ku Burundi no ku barundi bose muri rusange, kuko abaza kubona ino message yerekeye abarundi kandi nibo banabikeneye abarundi. Ndabashimiye cyane gose Umugwizatunga TV. FAMA Burundi mwumve yuko ibakengurukiye, nshimira n'abakunzi basanzwe bakurikirana Umugwizatunga TV. Umuntu wese ataragira subscribe kuri Umugwizatunga TV abikore ahanyene ugakengeri ashireko, mugire like, mugire na partage nyinshi cyane gose. Ama platform haba social media zose za Umugwizatunga TV muzikurikirane. Nibaza yuko niyo TV ngaha mu Burundi iri blanche koko romba kuba yatanguye kuza gukurikira ibintu vya e-commerce vya internet na kajyo kadasanzwe yeretse abarundi. Rero abantu bose cyane gose. Umugwizatunga TV kodo chapeau, mani bahezagire, mwakoze cyane gose. FAMA Burundi irabashimiye. Merci à vous.